guteza imbere igisata c'indero mu ntara ya Bujumbura, Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA arongoye Inama Nkenguzamateka yaragirishije inama abegwa n'ibibazo vyo muri ico gisata, harimwo abayobozi b'amashure n'abigisha bo mu mazone ya Kibuye na Rushubi yo muri komine Sare mu ntara ya Bujumbura. Izo nama zabaye kw'igenekerezo rya 11 Rusama uno mwaka kugira ngo bigire hamwe ingene boduza umwimbu mu bibazo vya leta nk'uko abatowe muri iyo ntara bavyipfuza, aho bihaye n'ihangiro ryo kuduza umwimbu icigwa ku cigwa, ishure kw'ishure. Inyuma yo kubibutsa ko igisata c'indero ariko rufatiro rw'iterambere rirama, Nyeniteka Umukuru w'Inama Nkenguzamateka yasavye abari bitavye iyo nama gushira inguvu hamwe ntihagire utererana ibikorwa abandi. Ni ibintu bitatu ngira ndababwire. Icambere ni icivugo c'abatowe muri ntara ya Bujumbura twashize imbere ku bigenekerezo gisata c'indero, twihaye ihangiro ryo kuvuga ngo tugende tubwire abarezi barera abana yuko twifuza ko tuduza umwimbu icigwa ku cigwa, ishure kw'ishure, icigwa ku cigwa, ishure kw'ishure, kubera ko klasma nyakubahwa yavuze ishoboka ari uko iyo principe tuyigendereko, umwe wese ahari ishure akorerako yiha iryo hangiro ryo kuduza umwimbu icigwa ku cigwa, ishure kw'ishure, kuko nimba ishure rimwe ryo bari rikoze neza rikaronka amanota 90 canke 100%, hakaca haza irindi rikaronka ubusa kw'ijana, la moyenne mu cyumba k'ikikoroka. Nimba umwarimu wo mu wa mbere yatungije umwimbu ku cigwa akacigisha neza, hanyuma mu wa kabiri umwarimu ntiyigishe, ni ukuvuga ko mu wa gatatu bica bikoroka, kubera ko umwana abaduze hariho ahantu hamwe hagiye haraba ibihenge, ashitse imbere bica bigorana. Aha rero nico gituma iyo turiko twitegereza mu ntara, nivyo kiya kibazo cyo muri mu w'icenda abana baramenya, mugabo hageze kuri igisata bikaca bigorana. Nagenda basabe abayobozi barizi muri ngaha, twebwe ntidukeneye ko muturera abana bagarukira mu w'icenda, dukeneye ko muturera abana bagenda mu za kaminuza. Nimba borera umwana agatora uw'icenda hanyuma ashitse imbere agakwama, haba hari ikibazo. Rero tuduze umwimbu icigwa ku cigwa, ishure kw'ishure, umwe wese akore amenya yuko mu bisanzwe igisata c'indero murahererekanya. Umwarimu mu wa mbere akoze neza ahereza uwo mu wa kabiri, uwo mu wa kabiri agakora neza, hagati aho hariho udakoze neza, ni ukuvuga ko umwimbu à la fin ucuba 0, kubera ko hariho ivy'umwana aba yarasivye. Rero nimba afashe uwa kane, wa gatanu, wa gatandatu ntiyigishwe neza nk'uko bikwiriye, amasaha y'ivyigwa mukatanga ukateza gutangwa, ni ukuvuga ko mu windwi uwo mwana mumurugitseyo, umwarimu wo mu windwi mumuremeze amagogo, uyo mwana nta na kimwe aza kubona. Kigira kabiri, igisata c'indero twibukanye yuko nibwo rufatiro rw'iterambere, iterambere rirama. Umwe niwe yabaje ikibazo hagati y'ubushonje n'ukeneye kwigishwa, wewe ushira inguvu hehe? Hagati y'ubushonje keneye kurya, yishwe n'inzara, n'umugaye mu mutwe, wewe wotangura kuvura nde muri abo babiri? Ndazi muraza kumbarira muza inyishu iyo inyaruka niyo kugaburira ubushonje, sibyo? Umugwayi, sibyo? Niyo kugaburira ubugwayi kuko urumva aragwaye, niyo nyishu yihuta. Mugari iyo umuntu agwara kubera ko mu mutwe atazi yuko uriye irengarenga ukarya ibiharage, uri kurya amaproteine, atazi gutegeza kurya icamwa,
atazi uyaca agwara kubera ko mu mutwe. Kigira gatatu ngira mvuge naganda bamenyeshe yuko barezi muri hano ukwigisha ntabwo ari akazi. Kwigisha si akazi, kwigisha ni umuhamagaro. Ingorane turiko turagira muri kino gisata, dufise abanyakazi ntidufise abanyamuhamagaro, kuko udafise umuhamagaro biragoye ngene ufata umwana wo mu wa mbere atazi kwandika, ukirirwa wabira umubwira ngo ingene bandika indome a, uraduza ukagira uku hanyuma ukagira uku, udafise umuhamagaro ntavyo boshobora. Igisata rero c'indero kiriko kiricwa n'abantu bakigiyemo kubw'akazi atari kubw'umuhamagaro. Ukeneye akazi uzogende mu bindi bisata. Igisata c'indero ni igisata c'umuhamagaro, co kimwe n'abihebeye Imana. Kwigisha rero banyakubahwa si akazi, ni umuhamagaro. Kandi nagenda babwira akazi k'umuhamagaro burya karatandukanye n'akazi ko kudandaza, karatandukanye n'akazi k'umugwizatunga, kubera ko akazi k'umuhamagaro nta mahera arimwo. Si ukuvuga ko umurezi ataba umutunzi mu ntahure, si ukuvuga ko umurezi ataba umutunzi, kuko Imana iba yaramuhaye ubwenge bwo kwipanga ukundi. Muri turya dukeyi aronka arashobora kwitunganya, ugasanga aragize ubutunzi. Mugabo itunga ryiwe rya mbere si iryo. Itunga ryiwe rya mbere ni ukubona bamudanira umwana atazi kuvuga, atazi kwandika, akamuhinduramwo ikintu gikomeye. Mu bibazo byashikirijwe n'abitavye izo nama harimwo agahembo gake baroswa, ariko ibiciro ku masoko bikaguma biduga, ubukene bw'ibikoresho mfashanyigisho n'ubukene bw'ibirasi, kandi ibitigira vy'abana biga ari umurengera. Nivyo turashima akigoro ka leta muri itunganywa rishasha ry'ivyigwa mashure shingiro, aho bageze mu wa mbere no mu wa kabiri, nta kibazo kiriho c'ibitabu, kuko umwana wese buri umwana wese agenewe igitabu. Ariko muri ayo mashuri y'umwaka wa gatatu, wa kane, wa gatanu no wa gatandatu hari ikibazo gikomeye. Hamwe niho bamenyera kwiga gusoma no kwandika. Usanga rero ibitabo nk'ibitabo vy'ikirundi bategerezwa gusomeramwo atabiriho, ugasanga mu ishuri hari igitabo kimwe canke bibiri canke bitatu. Hari kandi naho turi ku mugwa mukuru wa komine, mugwa mukuru w'intara, hariho ubukene bw'abigisha naho nyene. Ego hariho ubukene bw'abigisha kuri aya mashure amwe akorera ngaho. Hariho kandi n'ubukene bw'ibirasi. Hari n'ibirasi bishaje cyane, bikeneye gusubira kubakwa gushasha. Afatiye kuri ivyo bibazo bashikirije, umukuru w'Inama Nkenguzamateka yabahamagariye kugwanya igwirirana ry'abantu, kuko naryo riri mu bituma ibitigiri mu mashure vyiyongera. Acara bibutsa ko umwuga wo kwigisha ari umuhamagaro. Ubukene bw'intebe n'ibindi usanga twese tubisangiye, muri rusange turabisangiye. Ariko kandi ugasanga by'ukuri barafise ingene muri ubwo bukene, muri izo ngorane nyene bicara, nk'uko nk'aka karoro twumvise kari kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kibuye, aho muri 2020 bari bamenyesheje ku rugero rwa 47, hanyuma mu mwaka ukurikira
bagwije na kabiri bisigura ko umuyobozi kimbure nabo bakorana baricaye barabira hamwe ingene bohangana n'ivyo bibazo bihanze ishuri. Rero tuba turaraba eske by'ukuri abantu bareka kumenya kubera ko hari ubukene bw'abigisha. Birashoboka kuba un des facteurs contribuant mugabo ikibazo kisha kiba none ahajya handi naho ko bafite ico kibazo kubera ikibo bamenye nivyo usanga rimwe na rimwe les hypothèses tugira teza kuzitesta hanyuma tukaraba yuko by'ukuri zifata hose. Rero nibaza yuko dushobora kugira hari ibyo mu ntara turiko turakora na cyane twegeranye uburyo bwo kugura ibikoresho mfasha nyigisho. Ibyo biriko birakorwa mugabo tubananga tubikora kuko turavye nk'akararo ko muri Bwumba ya mbere n'iya kabiri bafise ibirasi 7 ku bana 1,700 muca mwumva yuko hari ikindi kibazo kimbure tegeza kuziga cyane kijanye n'igwirana ry'abantu. Nuko muraraba kuri no ritme tubandanije iyi ritme dukuvuga yuko azogera igihagataka kose ku Burundi tugahindura amashuri kuko ugiye mu biharuro standard international ikirasi kitazo kujemo abana bangahe batarenga 50 maximum 50. Fata rero abana 1,700 ugabure na 50 kuko ibirasi bingahe ibirasi 34 ibirasi 34 rabaho byubatswe daba aho twubaka ibirasi 34 murabi espace kuko hari igihe by'ukuri twibagira ama petit detail sibyo wumva umenga dutegeza kubaka ibirasi fine mugabo jya mu biharuro gatoye ugire vraiment exercice dubisaba 1,700 teza kubaka tukuriye standard nubwo twaka ibirasi 32 raba espace kubaka ko ibirasi 34 ingene iyo bingana. Nico gituma ndabavuga nti nibyo turiko tugira duhangana n'ico kibazo mugabo hari ikibazo tuguma twikawusha nk'abarundi ikibazo kijyanye n'igwirirana ry'abantu. Ico ni kibazo tutagihagurukiye tuzaba dusanga Burundi bwose twabuhinduye ibirasi by'amashuri twabuze naho turima kuko ibirasi 34 mbwira ikirasi kimwe kiba gifise metero zingahe cugwiza kuko urumva tegeda ko curonda n'ikibanza cy'abantu abana bakiniramo ntibashizemwe amatwarete tuvyo byose ni espace no kuvuga yuko kugira ngo muronke aho kubaka kugira ngo abana bige makondisyo meza genda mutegura ikibanza cy'ibirasi 34 muce mushirako n'ikibanza cy'amatwarete mushireko aho numva sinashyize ko ibiro by'umuyobozi na sale y'abarimu no kuvuga kuri ano mashuri za kwibukwa kubaka niburi ibirasi 30 dufate n'umunani 40. Hari n'abantu bari bahagaritse no kubyara bumvise ngo kubyara ku buntu baca baragaruka usinogera ntabyiye ku buntu. Inama nk'izo Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA ari kumwe na bamwe mu batowe akaba amaze kuzigirisha no mu yandi mazone atandukanye agize intara ya Bujumbura.